bakunze wa Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri micro murako Rukundo Minouche kandi ndameze neza ndizeye ko namwe mumeze neza. Ikiganiro cy'uno munsi ni interview tutashyize gukorana n'umuririmbyi aririmbira Imana mbwa byose murabizi ko ari umuziki ndundi wandabibabwira umuziki ndundi tuguma ducanga vyose ego murameze neza. Yego turameze neza. Chitwe iyo terme ntabwo nasanze amenyereye cyane ariko turameze neza ya sa akazina kwanza kugira abantu bacu babanze bamenye uwuri n'icyo usanzwe ukora. Ya ku mazina yose banyita Jean-Claude Nizigama ariko ino carrière musicale benshi banzi nka Claude Nizi. Ya hama ndi umu jeune artiste umurundi ya c'est ça. Ngo bamoze kuri Jean-Claude Nizi mbe hajya no mu bintu byo kurimbira Imana yabirakina ko muca mugira tuzina mu duhinyanyo ikone. Apana nka Jean-Claude Nizi nka Nizi Claude. Nizi Claude. Ya. Birakenewe ko mu by'Imana n'ivyo bito. Nacahindutse uretse yuko Nizi ari Nizigama umva kugira cyose. Vomye tugira akantu koroheye abantu. Na cyane cyane jewe byavuye yuko mu mico y'ikirundi barakunze guca amazina y'ikirundi cyane. Nzeyi Nizigama ntibamagare gyose Jean Rvyaje ukonye sino je vyose ni sawa gusa. Nizi reka nze ndakoresha Nizi niko numvise umenga ne none watanguye kuririmba ryari wiyumvisemo kuririmba ryari? Ino carrière musicale ndayimazemwo hafi imyaka 10 n'iyindi kuko natanguriye wanashaka mu buto bwanje muri Sunday school nari ngifise nk'imyaka 6 gutyo nkama ndabandanya gushika naho ntangura kuvuza mu orchestre atandukanye ubundi sindirimba gusa ko ndanavuza ndi chanteur musicien gushika no munsi nivyo ndimwo kandi ndashima Imana ko bigenda neza kantuka urabizi uri kurakora ikintu uri mu muhamagaro wawe kiraguha amahoro mvuri fier nacho donc c'est ça. Uratubwiye ko watanguye Sunday school hajya kuri donc ukizwa bavyita ko mukijijwe mwakijijwe kuva muri abana donc wakuze mukijijwe muri famille byagenze gute? Mbo ntibavyita gukizwa ahubwo ya mbo hariyo gutangura umuziki hariyo no gukizwa ni ibintu bibiri bidasa. Donc wewe uri mu muziki mugana ukijijwe? Yasico navuze wambagije tuwatangira umuziki ryari nico niko ndishura hama ivyerekeye gukizwa nagiye gukizwa nkuze sinavuse nkijijwe oya nagiye gukizwa nkuze menye icari cyo gukizwa niyo nakira Kristo nk'umwami n'umukiza aho nari mfise gutahura kuko ngo kwizera kuzana no kumva ijambo ry'Imana maze kumva ijambo ry'Imana kagutransforma bikaguha iyo grace yo gukizwa ukakira Kristo kakubera umwami n'umukiza w'ibihe byose c'est ça. Nizi gukizwa niki? Gukizwa ni kugira iki? Munakijijwe n'uyu ameze gute? Voilà ikibazo ciza cyane. Nk'umuntu gukizwa no guhindukira ukagira demi tour soit wari kugenda official direction ija mu ngagara sivyo directement mugacu hindukira ugafata direction yindi iza amaja mu cibitoke ni kuvuga no guheba ivyo wakora kera imibereho yawe ya kera identité yawe ya kera ukayiheba maze ugahindura identité sinzi kuko bitahura neza kuko nico gikuru wanashaka so iyo uhinduye rero identité vyose birahinduka ubuzima bwawe bubaye bushasha kuvuga ivya kera vya bindi vya kera vya kameremere tivwa biba bihise vyose bigahinduka bishaje nico ni kintu gikomeye kandi numva no yikwifuriza cyane ya nk'ibiki byo muri kahise kawe wavuze ati binara bikijijwe naho nogira ikisino bisubira ya ni vyinshi iyo mvuze ibikorwa vya kameremere kuganzwa n'icaha kwa kundi hora wirongora atakikugera kumva ico ukora cyose ukamengura kire kuriwe ukamenga c'est bon naho kwita umuntu naho tukumura ukamenga nibisanzwe tu vois rero bigani byo iyo uri muri Kristo bihera ugahindukira none ukaba icare mu gishasha iyo wayicare mu gishasha kuko vya bindi vyose wagenderamo no kwita vy'amanyanga peut-être ushaka ko bigendera mutabizi kwa nabibi ariko umaze kuronga iyo grace iragutuma ubicare mu gishasha ugacuhindura identité ukaba mushasha wese ukemera Kristo
akakuganza akakuyobora ugakora ibijanye n'ijambo ry'Imana rivuga ivyamwa vyiza vyamwe muyera n'ibindi. Hajya ni igiki gituma abaririmbyi baremba gospel baribo basaba ama interview ku ma TV ku ma radio abakatolika n'abamizima nabo nye bararirimba mugabo ntibasabe mwebwe kubisanzwe ni igiki kibatuma mwumva mushaka ko ibikorwa byanyu bimenyekana bakurikirana ama YouTube channel yanyu bakurikirana ama Instagram ni igiki gituma mwebwe ari byo mwumva ko mushaka? Bo jewe nivugiye moi-même Claude Nizi à part yuko nkijije ndi umu artiste ndafise impano sivyo yo kuririmba no gucuraranga ndi umu artiste rero en général hanyuma biraryoshe cyane iyo uri kuravuga ikintu urimo sivyo impamvu nini nuko twebwe tuba dukeneye kuvuga buno ubutumwa cyangwa ico twakiriye ntitwacakire ngo igume mu mashambre yacu tu vois twacakiriye kugira ngo gifashe abandi rero tuba turi fier iyo turagitangaza nico gituma rero iyo ndiko ndatransmeta ama message nkaya mbandi fier cyane parce que mbashaka yuko ashikira wa undi wese kugira ngo amutransforme aussi yumve ya bwabuki twakiriye ya mahoro kwa kuryohe parce que biraryoshe ndabigutuye nta kindi cyo bigereranya wanashaka ni giki bon niziye message dusanga mu ndirimbo zawe ego nizimana muga nizihe message ni message zidutwara gukizwa cyangwa ni message zitwumvisha témoignage zawe? Wanashaka jewe ndirimba ama message atandukanye ariko cyane ndakunda gushinga intahe mvuga ubukuru bw'Imana how ari big how agira neza akiza abuhora yuko umwirukiye wese atsigera maramara yuko ari wafise inyishu y'ikibazo cyacu cyose ko cuba kimeze donc ivyo ndabikoreramo cyane ariko kandi ndakunda no gutanga ama message hanura environnement nibuka n'indirimbo nigeze kuririmba yitwa Sigaho sinovuga ngo iri profane kuntu ngo iri sekira canke ngo iri gospel cyane ariko buriya gospel ni ikintu cyose ni message yose ishobora gufasha guhindura abantu ubuzima barimwo noneho ikabafasha rero iyo ndirimbo Sigaho nibuka yuko ari indirimbo yashoboye gufasha cyane muri societe kuko ni indirimbo yashoboye no kuba indirimbo y'ukwezi muri radio Buja FM mu kiganiro Hit Connection ni indirimbo yashoboye gukora ibintu byinshi no gufasha tugeragaje kumva le feedback n'intahe zitandukanye rero dukora ubutumwa butandukanye bivanye na periode tuba turimo cyangwa se bivanye n'ico tubona parce que muri rimvyi n'ijisho ubutumwa tuvuga bivanye na nihishurirwa niko bivuga tuba dufise muri ako kanya. Hariho ikibazo gihari mu muziki ndundi murabibona ntibavuzwa abana bo ngo turavuzwa igiziki mbe no muri gospel niko bimeze? Mbo jewe ama partner vyonzi insi wawe ni sawa ziravuzwa neza mbo sinovuga ngo ziravuzwa neza ariko sinojanga mvuga ngo hari abantu ngo batazivuza bateguza kuzivuza maybe ko bafise ibituma vyabo ariko nkuko abandi nawe bashaka kuba bavuga naje ndashaka kukivuga mvuga nti c'est mieux que twoha umwanya munini ivyo wacu par rapport y'ivyo hanze kuko niyo tugiye hanze tora tujayo kenshi nitumva indirimbo zacu rero mu gihe tazumva hanze akwa bo tuca tuzuma ngayi wacu hari ikindi kibazo muri eglise aho wowe usengera hari indirimbo donc buri mu marwange mu biki bashaka kuririmba zikagira iki birashika bakavuza bagasirimba indirimbo zawe kuko iyo bishitse zikavuzwa mu isengero ni vya bindi ndashaka kuyumva nkumva indirimbo iraryosha ama nkaja kuyirondera kuko nzaho nshobora kuyikora nkayitunga mu telefone yanje kuko ndayumva muri eglise birashika muri eglise bakavuza indirimbo zawe donc nko muri rwange bakayiririmba. Murakoze kuri ico kibazo bo barazivuza bakanaziririmba uretse jewe gusa uretse yuko hari ikintu twagize doretse kugira no kwita ko ari ihuriro cyangwa se twise umuryango w'abaririmbyi aho twaje kuzana dukeneye kuzana impinduka mu kumenyereza amatorero cyangwa se ama eglise yacu mu kumenyera kuvuza ivyo wacu kuko twasanze igorane nini iri muri twebwe nyine aba leader aba worshiper ugasanga
ntaririmbye indirimbo y'umunyamahanga ntaririmbye indirimbo ya Israel Mboni muri Louange umenga abantu ntibahezagirwa ntaririmbye je sais pas Darlene hit song umenga ntibaza kumva ko Louange yaryoshe mbona ivyo twihaye ukamenga tuko tugira ama Louange ari repetitif ugasanga repertoire twapanze isani ahandi n'ahandi karaba karimbo ukavumye biramaze no kuja mu église rero tuko turagerageza hamwe no gusenga kugwana navyo kugira ngo dukundishe n'abantu bacu indirimbo zacu kuko zirimo amajambo meza kandi ahimbaza Imana rero uyo muryango w'abaririmbyi nishiramo tumaze gucrea kandi nibaza yuko benshi turi kumwe bariko rabitahura two turagerageza ni bukebuke antuka bazobimenyera dusubiye mu muziki wawe gatoya ibikorwa vyawe nibikumaze gushikaho muri iyi myaka tube kumaze imyaka ingaho uririmba muri iyi myaka nibikorwa vyawe bimaze gushika he wowe intambwe bifise urayishima jewe nakubye ko maze imyaka 15 irenga ndi mu muziki kandi naramaze kubona akamaro kanini cyane biramaze kumfasha spirituellement kandi na physiquement kubera yuko nta nuwakore Imana yigeze ikora amaboko hama ngiye mu muziki cyane umuziki jero amaze kumfasha ibintu byinshi umuziki uramaze gutuma je nurira indege nk'umartiste umuziki uramaze gutuma mpura n'abantu nta prefera ko nshobora guhura nabo yabari mu bibanza bitandukanye banashaka canke hanze y'igihugu umuziki waramfashije kuyiga gushikaho mpeza na kaminuza umuziki uramaze kundihira ibintu bitari bike rero ivyo sindavyira tango kuba gusa umuziki ariko ndavugana ico twokora cyose dushira Imana imbere kuko hari n'abandi bakora umuziki urenge no Claude Nizi ariko batabona resultat rero ibanga ni iki ibanga nuko d'abord ushira Imana imbere iyo byose ugasengera ibintu vyawe ukisha amaboko y'Imana Imana ukayishira imbere hama nayo gaciza ikakuba hafi muri irya mpano ya office gacihezagira sivyo hama bigaca bigenda neza donc c'est ça ufise album zingahe n'ikintu kibazo nibage muri iyo myaka 15 ufise album zingahe buriya gukora album mu Burundi si ikintu coroshe suko ntari mfise indirimbo nyinshi suko ntari mfise tana yo kugira album ariko sinari bwagira amahirwe yo gukora album uretse yuko muri 2020 ariho natangiye gukora album no gitarashirwa ku mugaragaro ubundi nahora nkora cyo no kwita amasingo nsohora indirimbo imwe ariko ubunye ndi muri projet yo gukora album tuyitege ryari tuyitegemo ibiki muyitegemo ubutumwa buzokora ku mitima yanyu kandi bubohora bukiza ubutumwa bwa Kristo sivyo nibaza yuko igiye gutangurana n'umwaka tugiye kwinjiramo 2021 oui ikindi kibazo kimwe biramaze gushika umuntu agakizwa kubera ubutumwa umuhaye canke kubera indirimbo donc ama message ushoboye gutanga cyane gose wimva gute iyo umuntu akijijwe kwera wewe jewe my god ndaryoherwa cyane nta n'ikindi kintu kiryoshe nk'ico kandi nifuza ko n'umujournaliste wanje no munsi naha kabisa ndamubwiye yasha ubizi gute ko adakijijwe navyumvise twavuganye navyumvise n'imbere ko tukorana emission twabanje kuyaga ambwira mbere ko atamenyereye gukoresha ama emission aramuboneye ibanga okay Claude uhora uyaga n'abajene usanzwe uyaga n'abajene biraboneka ko nawe uri jene nihe message ukunze kumva ituma kenshi dutinya gukizwa mugana ndakijijwe nihe message wibaza ko itinya ituma dutinya bo ubundi nta kimwe cyo tuma dutinya igituma nibaza ko population nyinshi y'abajene bashaka batinya nuko beta bibaza yuko iyo binje mu Mana muri Yesu ya ambiance izo biheze yo hanze nico nashaka gushikako nashaka ndababwira yuko nambu ushaka ambiance n'utkatumviriza nambu kene ambiance na cameraman hari inyuma nambu kene ambiance iri total na handi iri muri Yesu
gusa je narayibonye naje nahora ndi kera nari meze nka kwa kunze ariko maze kwinjiramo nkaguta numvise ahubwo muracerewe mwaracerewe please je namambona ko nkijijwe je ndakijijwe nukuri je ndakijijwe kuko utubwiye watusiguriye yuko gukizwa ari iki guhindukira no kugira iki guheba vya bindi twarabihevye none ni voilà mwashaka ko marabihevye kandi Imana ishimye cyane mbega nibiki vya bindi kira muntu abazi vyiwe kira muntu abazi vyiwe abazi bimugora abazi sinzi urumva ariko ikiri très important sico gusa sukubiheba ariko ikiza imbere nuko wemera ugabugigo bwawe Kristo ni mukwatura urumva jambo Imana atubwira ngo ni waturisha kanwa kawe yuko Kristo Yesu ari umwami gukizira mu mutima wawe yuko Kristo yamuzuye Imana yamuzuye mukuye mu bapfuye ngo uzokizwa no kuvuga mu gukizwa harimo kwatura urumva waturisha kanwa urumva umaze kwatura ico gihe uraronka gukira sivyo rero ndifuza neza cyane yuko iyo etape mwigeraho sivyo hanyuma ibikorwa bindi vya kameremere ni processus no sinucu ugenda guheba ikikugora ubwo nyene no ariko plus wegera Kristo plus wegera ukagira ubusabane na Kristo niko agenda gutransforma cyane ariko icambere ndakwifuriza kumwakira nk'umwami n'umukiza mu bingo bwawe no munsi urabinyemereye amen ari watubwiye ngo hariho abana b'Imana ngo badakijijwe ngo sabana b'Imana ngo turi abantu b'Imana ngo nabwo turi abana b'Imana ukivuze ku ikico ke bo abantu bose Imana yaremye n'ab'Imana kandi mukijijwe muri abana b'Imana twe turi abantu b'Imana abantu bose Imana irabakunda Imana yaturemye twese mu ishusho ryayo kandi iduha agaciro kanini rero hamwe n'ivyo wowe uri agaciro cyane mu nyonga z'Imana kandi ngo yakira umusanze wese kandi aragukunda cyane gose ni decision gusufata ukavuga ati uno munsi kuri no saha muri no interview ndemeye kumubugingo bwanje ugaciba muri yo bonheur ibihe byose kandi iticuzwa Claude reka tugushimire umuntu abari byinshi twizere ko niyo ndi musi tukurondeye uzoza ukatwigisha ijambo ry'Imana ncaca n'abakunzi ba Magic ndibaze ko harimo bameze nka Minouche ngahaye tubeze ko titwakurondereza tuba umwanya kandi ukatwigisha tukareka umuziki kwanza twiga ijambo ry'Imana cyane bo jewe nukuri nzogamburuka ndi hano nico mbereyeho kugira ngo namamaze uyo Kristo nakiriye amen tubwira dushaka gusanga ibikorwa vyawe urakoresha social media ndibaza ego amazina dusangaho cyane ndi kuri rezo sociaux hafi zose Instagram Twitter Facebook YouTube hose ni Claude Nizi Claude isanzwe na Nizi ivuye kuri Nizi gama no kuvuga hose wanditse washaka kurikirana ibikorwa byacu aho uherereye hose uri mu Burundi canke handi hantu hose YouTube turasanga ama clip cyane jewe igihe cyose nkoze indirimbo izana video nkora clip video kuko ndazi importance ya video normalement video c'est juste kugira ngo wowe ugaragare kandi ni visibility ikomeye normalement uri umu artiste ugomba gukora no kwirengageza ama video kuko video igera kure kandi iravuga gusumba audio murakoze cyane nani ndabashimiye bakunze Magic TV namwe reka tubashimire mwakoze kuduha umwanya wanyu merci beaucoup ciao